twuzure na bose. Ikiganiro cy'amahoro n'umubano mwiza mu bantu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro kubana mu mahoro birashoboka. Ndakuramukije inshuti mugenzi mukuze kino kiganiro cyatwuzuye na bose. Ikiganiro cy'amahoro n'umubano mwiza mu bantu utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio i Burundi. Uri kumwe na Leonidas Manirakiza ndahigutunganiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi mugenzanje Yvette Nijimbere aganira na Pasteur Asher Niyonizigiye aho bavugana ku kuntu Imana iganza mu idegemvyo ntangere ico bise la souveraineté de Dieu. Reka tubatege yombi. Ico kiganiro tuza kugifashwamwo n'umutumire dufise hano nawe sundi ni Pasteur Asher Niyonizigiye akaba ari we aza kudufasha kugira ngo kino kiganiro gishobore koroha ivyo aza kwishura ivyo aza kuduha kumuco ivyo tuza kuyaga ni ivyerekeye ukuntu Imana iganza kandi n'umwidegemvyo utagira karimbi. Turabaye kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane ndanezerewe no kubana namwe kandi ndasaba Imana ngo iki kiganiro Imana gikoreshe mu kuvugana n'abantu bayo kuko ni ijambo rikomeye gose mu kwizera Kristo. Ego kibazo cyambere dushaka gutangurirako dushaka kuvuga ngo mbega iyo tuvuze ko Imana iganza umwidegemvyo utagira karimbi ibyo bintu bya bisigura iki? Muje tuza kuvuga vyose biraza kutugora kuronka amajambo yuzuye neza ijana kwijana ariko reka ngerageze. Iyo tuvuze yuko Imana iganza mu mwidegemvyo utagira karimbi bisigura yuko izi mpande zose zigize ukuganza dufatiye kuvyo tubona mu isi. Kwabo kukuganza ko gufata ingingo no kuzishira mu ngiro le pouvoir exécutif canke kukuganza ko gushinga amategeko kuko amategeko niyo aho umurongo abantu urumva ushizeho amategeko ucobagira ko ububasha kuko ivyo bintu washizeho nivyo bica biha umurongo ingene babaho. Le pouvoir législatif bwabo bubasha bwo gucira imanza abatubahirije amategeko le pouvoir judiciaire byose biri mu Mana. Dukuvuga dukoreje imvugo ya hano mu isi Imana igize kuba leta ikongera ikaba inama nshinga amateka na nkenguza amateka ikongera ikaba urwego rwo guca imanza mu gihugu. Byose ubishize hamwe Imana ibifise byose. Nukuvuga ko ifise ububasha bwose. Ariko rero ukuntu ibikora ivyo birarengeye uko biba mu bihugu kuko nta bundi bubasha buri hejuru yayo. Ibintu vyose ikora ibikora kuko yabishimye atamuntu yabanje kubaza. Imana ntihanuza, Imana ntiyiga, Imana ntirondera abahanuzi. Imana ivyikora ibikora mu mwidegemvyo ijana kwijana kuko uretse ko atamuntu ashobora no kuyiterera nta n'ikintu gishobora guhangara ivyo iri kwirakora. Yaba satani, baba abadayimoni, baba marayika, yaba abantu canke ibindi bintu vyose vyaremwe. Ico Imana ihagurutse gukora nta kintu na kimwe gishobora kugihangara. Aho rero niho hahagaze wa mwidegemvyo n'ububasha bivanganye. Iridegemvya ntawe isaba impanuro, ifise ububasha bwose mugabo kandi iraganje kuko ifashe ingingo nta kintu gishobora guhangara iyo ngingo irayishira mu ngiro abantu babikunda batabikunda. Nuko niko ndavuga abantu n'amadayimoni n'abamarayika byose ubishize hamwe nta na kimwe gishobora guhangara Imana iyishaka gukora ikintu. Twavuga rero yuko Imana muri uko gutegeka ko kuganza ko kudahanuza ikintu cyose ko ibintu byose bituba ko kwisi ibibitse. Ngira nishuri iki kibazo ndagicuritse. Twemeje yuko hari ibintu biba hano ku isi Imana itabizi tuba twemeje yuko itazi ibintu byose. Twemeje yuko itazi ibintu byose ntibikiri ya Mana tubona muri Bibiliya. Ndabihindukije rero nkabivuga mu mvugo y'ukwemeza langage positif. Ibintu byose bitubako nibiba ku bandi nibiba ahantu tutazi kuri ya masi yandi byose Imana ibibizi. Ego na bibi na vyiza irareka bikatubako. Vyaba vyiza vyaba bibi byose irabizi. Ako kantu katarimwo ntibikiri Imana. Kenshi iyo umuntu avuze Imana turavuga ko ari nziza gose irera ihambaye umenga nta bibi byo tuba kibizi kandi dukunda.
iyo tuvuze gutyo tuba turiko tuvugishwa no kwikunda n'ibigumbagumba kuko ntidukunda ikibi ariko uravye mbega ikibi kiri ubwoko bungahe ikibi kiva he ikibi umuntu yokidondora gute niho uza gutahura igituma Imana ibireka ikibi kiri ubwoko butatu hariho ikibi gituruka mu vy'abantu bahitamwo ico ni ca kindi c'umuntu yivye yishe canka kubisa umuntu akoze ikintu nyene ca kindi ushobora kuvuga ngo ni naka kibazwa ivyo nimbe ni washaka ni vya bindi biba mu butungane hakaba n'ikibi gituruka ku mico la culture hamwe n'inzego zamaze kunyengeterwa n'iyo mico urabona nk'abantu bose abagore bose bafashwe nabi kubera batavye abakobwa muri iki gihugu bazize ico kibi bacita institutionnel kiba cubakiye mu ma institution kijya kindi c'est le mal moral ni guhitamwo nabi ku muntu kibi ca gatatu ni kibi kitava ku muntu mugabo gituruka ku muvumo umuntu yakwegeye isi kubwicaha ni vya bindi udashobora kuvyagiriza umuntu numwe umuntu aravukanye ubumuga umuntu arahuye n'umuyaga igiti kiramuguye ko haradutse nyamugigima abantu barapfuye ibintu udashobora kuvuga ngo ni naka kuko iyi si turimwo ntimeze uko yari imeze kera iki kibi rero kidafatiye ku guhitamo k'umuntu nta kuntu Imana ishobora kuza kukibuza kubaho kuko ni inkurikizi y'ubugaba bw'umuntu n'igihano isi yahawe iki kibi gifatiye ku nzego naco kubera abantu bahisemo kubakira inzego zabo ku binyoma ntishobora guciza ngo bibabuze guhangana n'inkurikizi z'ivyo bintu bubatse none mwebwe mwemeje ko dufate nk'aya masosiyete patriarcale aya masosiyete yubakiye ku vyiyumviro no kuganza kw'abagabo muremeye yuko umugore atavyaye abahungu atakibanza afise ivyo bintu murabigize umuco none mushaka Imana ize ibabuze gukogwa ko n'umuco mwishiriyeho mwebwe nyene erega Imana irubahiriza uguhitamwo kwacu ibintu bivuga no kuri iki kibi ikibi gituruka ku guhitamwo k'umuntu Imana niyo yaduhaye ububasha bwo guhitamwo ariko inadusaba kwemanga inkurikizi zo guhitamwo kwacu iyo umuntu akoze ikibi hariho ikibi kimukora ko wenyene canke kigakora ku bandi nimba rero jewe nkozwe ko n'ikibi canaka sinkwiye gukanura amaso mbaza Imana igituma ahubwo nkwiye kurondera uyu muntu ibintu yabigiriye iki kuko hariho ibibi tugomba kwimaniza kudutabara kandi atari yabiduteye ari ibintu vyavuye mu guhitamwo kw'abantu Imana irubahiriza uguhitamwo kwacu nico gituma hari ikibi kuko itubahirije uguhitamwo kwacu naho yoba itubahirije ico yatugize nk'ibiremwa vyayo turafise ubwo burenganzira bwo guhitamwo ikibi cinshi rero tubona ni inkurikizi zo guhitamwo nabi kw'abantu kandi Imana ibibizi urabona igihe yabarira Kayini iti Kayini ivyo bintu uri kurimvira vyo kwica Abeli bireke kuko nawe urashoboye gukora neza mugabo uko ndakubona icaha kiri ku rugi raba ukuntu utocemerera Kayini yanse kumvira Abeli yarapfuye iyo ni inkurikizi yo guhitamwo nabi kwa Kayini hanyuma ikindi cakurikiye Kayini yaravumwe no kuvuga rero yuko usi ukuntu ipanze uyu munsi ikibi kiracemerewe kuhaba kuko abantu baracahitamwo nabi baracashiraho inzego zihagaze ukutariko kandi na wa muvumo uracari mwisi ego aho nshashika ni hehe mvuga nti Imana ni gute iyo Mana iteye ubwoba iyo Mana ihambaye iteye ubwoba ifata ingingo itarinze kutukura ivyo twe twiyumvira canke abantu bashobora kuba bariko barayumvira ko umuntu ayegera aho rero hari banga kumbure yo nyene izodusigurira nitwayishikiye tukayibaza kuko birasize ubwenge ingene umwana w'umuntu uravye uko umuntu ameze umunyantege nke mu vyiyumviro vyiwe havanganamwe ibivyiza n'ibibi mu bikorwa vyiwe havangana ingene ashobora no kuyegera ni ikibazo kigoye kwishura ariko inyishu notanga nuko bifatiye muri kamere kayo kuko Imana irafise ukuntu iri kure cane y'ivyo yaremye iratandukanye navyo nta na kimwe gisa nayo irabirengeye vyose iri hejuru yavyo irashoboye kubaho atana kimwe kihari kuko yarabayeho atana kimwe kihari ibi bintu vyose vyaje bisangaho mugabo kandi ni Imana yahisemo kubana n'umuntu muri ubu bunyantege nke bwiwe nyene Imana iraduha agaciro nk'ibiremwa vyayo ku buryo yahisemwo iruhande y'uko Imana ikure yahisemwo no kubana natwe muri uko kubana natwe iradusaba yuko iyo tudatunganye mu maso yayo ko tubitunganye ntitube mu vyaha twihane iyo umuntu yakiriye agakiza Imana iremeza kwiza kuba muri we aho ni hari ivyayo bitangarije
ku ruhande rw'umenga ntawo yegera hari handi birivuga ngo ngo biragoye gukorokera mu maboko y'Imana nzima ni nk'umuriro utongora mugabo ku rundi ruhande ikaza ari umugenzi kugira ngo dushobore kubana nayo kuko irazi yuko tutayifise muri ubuzima bwo kuri iyi si ubuzima bwoca butakaza sansi nico gituma naho imeze uko ihindukira ikiyorosha ikabana natwe hariho irindi jambo rivuga ngo umuntu arakeneye Imana umuntu akenera Imana iyo Mana iteye ubwo ayikenera gute umuntu akeneye Imana mu bintu vyinshi reka mvuge bibiri icambere burya ntushobora kwimenya neza utazi yakuremye turakeneye Imana kugira ngo twimenye kandi guha karorero kuba Imana ivuze ngo ngira ndemo umuntu mu ishusho yanje none utazi ishusho y'Imana wewe wumva uzokwimenya none Imana isa gute Imana imeze gute utazi ingene imeze nawe ntiwimenye ariko ncishemwo hano Imana ivuze ngo mu ishusho yanje si ishusho physique si ishusho ifadika kuko Imana ni mpemu ico kintu duhuriye ko n'Imana ni giki utayizi nawe ntuzokwimenya aho ico ni cambere ca kabiri hariho umuhinga wa theology wa kera yavuze ngo Imana yaturemanye ikintu c'ikinogo muri twebwe ngo kandi ico kinogo gifise iforoma y'Imana igihe cose umuntu abayeho adafitaniye ubucuti n'Imana aguma yumva hari ikintu abuze kandi ico kintu nta kindi kintu gishobora kugisubirira uretse Imana yaturemye rero mu buryo butuma n'ubuzima bwacu butagira sens itarimwo nico gituma tuyikeneye tubandanye tuvuga ngo mbega ni gute n'umuntu yoyegera ni gute jewe mbashaka kuvuga ngo Imana irateye ubwoba mbega sinoyihunga ko umuntu muri kamere kiwe harimo ikibi sinoca ngo maniruka ngo ndayihunga mbega aho uhungira kwiri hose ariko nkuko bivuze umenga ufatiye kuri uko kuntu iteye ubwoba ico umuntu yokora no kuyigira kure nahatakure haba kuko iri hajya ikabana hari ikabana naho iri hose ariko hari kuntu nawe ngende irabizi ko tutobana nayo tumeze uko tumeze nico gituma yaciye inzira y'agakiza inzira y'agakiza niyo yonyene ituma dushobora kwegerana nayo mu mahoro agakiza katarimwo kwegera Imana ubumeze nk'umuntu w'inkozi y'ikibi yegereye umucamanza ni ngorane uba wikwegeye ariko n'ubundi naho wozunguruka ukisamaza ntaho uzoyinyegera izoruhira kugufata mugabo umuntu aciye mu gakiza niho rero bwa bucuti urazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana haca haba ikindi kintu gituma noneho Imana utakibona nk'ikintu giteye ubwoba ahubwo uyibona nk'umuvyeyi wawe igaca duhaya mpemu wayo atuma tutakamba ngo aba data iri jambo data rero ni jambo risigura ubucuti ubugenzi urabizi aho twabana bigira ku bavyeyi babo ushobora kuri umuntu atinyitse ngaho hanze mu gihugu mugabo utasha umwana bakakubona gusimbira ko naho yoba yuzuye ibicafu kubera iki hariho ubucuti bushika kure cyane afitaniye nawe ico ni cambere aha niko ndavuga rero ko umuntu atazi Imana inzira yonyine ishoboka no guca mu gakiza ibisigaye vyose uburi kurata umwanya ica kabiri nabamaze gushika mu gakiza iyo tumaze gushika mu gakiza Imana iratuzi irazi intege nke zacu irazi ko ducumura irazi ko bitugora irazi ko dutemba irazi ko ibituzi ntaco bimaze kwinyegeza no kubinjyaje ikintu kitukwiriye no kwihana iyo vyatugoye iyo twakoze ibitari vyo mu maso yayo gutyo bwa bucuti bwacu nayo bugasubira bukanaguka kuko iyo umuntu abitse icaha muri wakakibamwo bironona ubucuti uramaze kubona umwana azi ko yononye ikintu hari ukuntu atidegenza cyane ku muvyeyi kuko umutima uburi kuramwagiriza rero nta yindi nzira yindi yo kwegera Imana atari gukuraho iki kintu gituma imitima yacu ibura amahoro igatuma umenga twoja kure y'Imana muri Adamu na Eva bamaze gucumura bace bagenda ahantu bari inyegeza bijya bintu n'ubu birabaho urashobora kutarondera igisaka winyegezamwo mugabo mu mutima ukumva kunyegeye mu gisaka ni byiza gukuraho ibi bintu byose bidutandukanya n'Imana mu gihe cyacu cyo gusenga mu gihe cyacu cyo gutazira Imana imitima yacu ibe yidegembya tutari mu ruhagarara rw'ubwoba butegwa n'ivyaha twahishije biri mu mitima yacu yego tubandanye ikiganiro cacu dushikana havuga ngo Imana mwatuge kizi bitubako byose muri ivyo bitubako harimo ibyiza n'ibibi hari ibyo tutaba twikwegeye nkuko mwabidusiguriye n'ibindi twe abantu twikwegera mbega none bimwe vyovyo nk'umwana yavutse ari kimuga nk'umuntu yapfuye ivyo nibaza ata umuntu abigira mu ruhara ariko iyo bitubayeko
haba habaye iki imana ibashatse kugaragaza iki kumbure kwishura iki kibazo byokoroha umuntu abikuye ku mana gato akabishira ku kundi ibintu bimeze imana yararemye ivyo yaremye ibirema byose bimeze neza umuntu acaracumura mu bisanzwe imana igihe yabuza Adamu na Eva kurya birya vyama yashaka kuturinda ibiturimo nkuko yarizi yuko babikoze hariho ibintu bizoca vyinjira mu buzima bitari bihari nabo baca bahitamo kubikora no kuvuga barakweze ibi byose turimo mugabe imana iravuga ngo okay reka ntanguze umugambi w'agakiza cagura hamwe haboneka ihanga bizova ngo Mesiya acungura abantu haboneka ishengero hazogera igihe nsubiza ibintu ku rutonde iki gihe cyo gusubiza ibintu ku rutonde rero dikirashika turacakirindiriye ico gituma ibi bintu bidashobora kutabaho ndazi ko ari abantu bavuga ngo jewe ndizera sinzogwara nukuri reke gutumwanya naho utogwara uzogira iyindi ngorane turi mwisi mezuko erego ubu nyene turiko turavugana hano hari abakristo bapfunzwe bazira kuba abakristo ivyabo vyafashwe n'amareta y'ibihugu vyabo hari abantu bagowe hariho n'abariko barapfa bicwa bazira kuba abakristo ikibi kiracariho okay uti rero ibintu birinze bigenda gutyo none imana ibirihe kubera biba vyagenze gute kubera isi iri muri ibi bihe vyo kugenda gutyo nyene imana irahagarika ivyo ishimye guhagarika ikareka guhagarika ivyo idashimye guhagarika ikibi cose gishoboye kudushikira ntikidushikira kijya kidushikira ni gike ugereranije n'igishoboye kudushikira hariho ivyo imana idukingira hakaba n'ibindi ireka bikaba muri bwa bubasha bwayo bwo kuganza kuri mu mwidegenje kavuga iti ndabona ko bariko barategura kumwiba mugabo sindabemerera kubishikako ikindi gihe ikabareka kuko iridegemvya mu gufata ingingo yico yemera kikaba n'ici temera ntumbaze rero ngo ifatira kuki kuko naje ntavyonzi naje noyibona noyibaza mugabo ndayizera ndayizigira ndazi yuko mu bwenge bwayo butagira karimbi arico kiba gikwiriye ibintu bishobora kudushikira birarutanya ubwiza n'ububi bigireka nimba tugiye mu vy'ububi nivyo biba ari bito niba tugiye mu vyiza nivyo biba bifise ingaruka nziza kurusha ibindi kubera nzi ko inkunda imana n'urukundo kubera nzi ko idukunda ivyo ntatahura canda bipfukisha urukundo rw'Imana nkavuga uko biri kose ndazi yuko ibi bintu yabiretse ku neza yanje irazi ciri kwirakora ku buzima bwanje sinkwiye kuyidogera umukristo yashikiwe n'ivyo bintu yizigiye y'Imana ayikunda azi kimukunda umuntu mbega yo kwifata gute ngira mvuga amajambo y'umuntu atari muri ivyo bihe ababirimwo ndazi ko hari igihe bavuga bati ni wivugire shawe ntuze ndiko ndabona inyifata ibereye ni nk'iy'umusoda ari hano wo mu Rusiya yigeze gufungwa ku ntwaro z'igikomunista zarahama ishengero cane hanyuma abantu barapfungwa bakicwa bagapfira mu busho abandi bagakoresha ibikorwa vy'ingufu cane bagapfira iyo batwawe gukorera uwo musoda yarafashe kuko yari umukristo baramufunga bamushira mu kumba aho buri wenyene katagiramo umuco katagira ikintu na kimwe hanyuma mu nyuma yapfuye yapfirayo mugabo baje gutora ikiziga kugira baje kumuhamba basanga yaranditse ku gihome ntibashoboye no kumenya ikintu yandikishije uko yimvye mwibuye umva bo barubusho bwubatse mu bintu bigumye cane udashobora kuronka n'ingene womena basanga yanditse ngo mana sindakumva sindakubona sindagutahura ariko ndagukunda hariho ahantu umuntu akwiye gushika akavuga ngo mana naho ibi vyose mfise vyogenda ico uri kuri jewe ntigihinduka aha rero ngira ngo abishe umuntu akunda imana kubera ivyo yamuhaye yarihenze rwose ibi bintu bifadika iryo ni kosa rinini ubwiza bw'Imana ntitububonera mu vyiza yadukoreye ibi bifadika ubwiza bw'Imana buhari naho ata kintu kanaka twoba turiko turabona yadukoreye Imana ndabivuge gute Imana ntigirwa nziza nuko idukoreye ivyiza Imana isanzwe ari nziza naho atacoba yakoze cyo tuma avuga ngo ni nziza sinzi ko ibi ndiko ndavuga vyumvikana ariko kandi kuko ari nziza naho ntobona ivyo ziri kwirankorera hajya biba bihari no muri ivyo nyene biba bibabaje urumva Imana yo yibibona mu mwanya muremure dans le long terme no kuvuga uri kurarira uyu munsi
mugabo ayo marira yawe hari igihe usanga mu myaka 10 iri imbere hari ikindi kintu uzoba ugezemwo uzosanga ya marira yaraguteguriye ico kintu. Imana yariko iragucisha ahantu hazotuma niwageraha ushobora gukora neza ivyo bintu. Nika kujya kwa basoda bariko barategurirwa kuba basoda nyene, uraza ko bategurirwa intambara, barakoresha ibintu biruhisha cyane. Uza kumenya agaciro kavyo ugeze mu ntambara. Mugabo umusoda w'ikigaba atabikora hageze mu ntambara apfu bwa mbere. Hako rero iguhomba hariya. Ifuma yemeruka babara ngaha. Ego. Ikindi kibazo mfise tukutera dusodana kino kiganiro ni kuvuga ngo Imana irabizi ivyo byose kandi irazi ibibereye ku buzima bwacu. Mbega none ni gute twutahura? Birakunda ko dushobora gutahura ibintu Imana ikira dukorera uno munsi. Mu byukuri ntidushobora kubitahura byose. Kandi ntihagire uvuga ngo nukubera itabidusigurira. Naho yo bidusigurira si byose twotahura. Erega ubwenge bw'umuntu burya ni buto. Bugarukira hafi cyane. Kandi gikomeye suko bitahura. Ivyo dutahura reka tubitahure nyene. Mugahe cyo tudatahuye reka twizigira Imana. Ariko ntihaba umuntu avuga ngo ntatahuye iki niki ibintu by'Imana ndabireka. Aho bawihenze cyane. Kuko ni ingene imibiri yacu iri kwirakora. Ni bangahe hajya batahurikira kiriko kiraba mu mibiri. Wowe ubu datahura n'umubiri wawe. Uco ugomba gutahura Imana. Erega harimo n'amanyama. Harimo no kurondera ibintu biturenge. Rero si byose tuzotahura, ariko hari ikintu kimwe Imana yavuze kidahinduka mu ijambo ryayo. Imana ni nziza kandi Imana iradukunda. Ikintu cyose kizonshikira nzokwama ndakirabira muri aya marori y'urukundo rw'Imana. Ivyo bintere kuyizigira no mu byo ntatahura. Naco gituma ujya musoda yarangije avuga ngo ariko ndagukunda. Iyo abanafatira kuri ibi Imana itanyumva ndiko ndatakamba, Imana itantabara aba bantu bariko barankubita, sinari kugukunda. Muga kubera nzicuri ibi ntibimbuza kugukunda. Niyo nyifato dukeneye mu buzima mu bisanzwe. Mbega hariho umunsi zizobitahura? Yo hariho umunsi zizobitahura. Aho rero nyibukije akaririmbo karaho umuntu umwe yaririmbye. Akaririmbo karyoshe gose. Yavuga ngo bwa bundi afete yafashe yuko yamaze kuva mu mubiri yashitse ku ruhande rwo mwijuru. Ariko rero Imana imucisha imbere filme y'ivyo yaciyemo. Acarabona ingene bihura ingene kimwe cuzuzanya n'ikindi, aravuga ati kumbe vyari ibi. Ati bwa bundi yo ntacaha ibi sinari kubishobora. Iyo ibi bitaba sinari kuronka ibi. Imana ndatahuye bwa bundi byari bikenewe ko bigenda kujya nyene. Rero ntiharagera aho twihebura. Hari igihe cyo kuzobibona mu buryo bwagutse hamwe bihuza vyose, ukabona nk'igicapo kimwe, ukabona ati Imana ni Imana yo kubaha by'ukuri. Byari bikwiye ko bimera kujya nyene. Nibi uyu munsi umenga Imana yaguhemukiye, Imana yagutaye, Imana ntikumva, hazogera igihe vyose biteraterane usange byari bifise insiguro. Imana warakoze kutumvira amasengesho yanje ahubwo. Nari guhava none umugambi mwiza wari ufiseko. Murakoze cyane. Ikiganiro cacu turiko tutadugisezera. Mbega Pasteur Asher ni yanizigiye iyo tuvuze ubukuru bw'Imana, iyo tuvuze ko ukuntu Imana iganza. Mbega ntihari abantu bibaza bati iyi Mana yo iriganza, jewe iyo Mana wapi ibintu byose decide ku buzima bwanje, ije nkorera ikibi kurusha abandi. Nano abantu bo bibaza iryo jambo. Mbega baga mubabwiriye iyo umuntu ari mu bihe ababaye nivyo hari gihe abona umenga Imana wiramurenganya, ntafise ivyo abandi bafise n'ibindi. Ariko iyo ni imvugo ibisuniswe n'umubabaro byo kuri, kandi umuntu ari muri ivyo bihe umuntu yo mwihanganira akamutahura. Ariko umubabaro ugabanutse gato umuntu agasubiza ubwenge ku murongo, hariho ibindi ucubona bituma avuga ati bambabarira ndavuze ibitari ivyo. Kuko urashobora kuba ubuze umuntu mugabo gaca wumva uwundi yabuze umuryango wiwe wose, canke yabuze umuryango wiwe wose. Mbaye wa wundi ngo nariko ndidoga ngo simfise ikirato, ngeze imbere sanga n'umuntu atagira ikirenge, amajambo acarakama. Nta muntu numwe abuze icarushije uwundi muntu. Kandi muri uko guca muri ivyo bintu hariho ibintu Imana ikora mu mitima yacu tutabona tutamenya. Usanga
iyo umuntu yaba yabibona aba yashima. Ngerageza kunyarutsa, hariho umuntu yariko aragenda ahantu ngo ari kumwe n'Imana, yariko yabibona mu nzozi, ngo ari kumwe n'Imana iri ku ruhande bagenda baratambuka, hari ahantu hari umusenyi. Muganga ageze imbere acaca ahantu hameze nabi cyane. Muri iyo ndoto ntiyasubira kwibona, ntiyasubira kubona Imana. Ageze aho hantu hameze nabi, aharenganye aravye aho hantu yaciye asanga hari birenge bibiri gusa. Urumva imbere yaho hari birenge bine, abantu babiri we n'Imana. Mugabo ageze aho muri ako karere kandi karimo ingorane abona ibirenge bibiri gusa. Acabaza Imana ati Imana, ni kubera iki wantaye mu mwanya narinda gukeneye kurusha ahandi? Ngo nayice mwishura ngo bijya birenge ubona bibiri nivyo wanje, hajya we narinda guteruye. Rero hariho ibintu Imana ikora mu bihe bigoye tutamenya kugira ngo isame imitima yacu. Umunsi tuzobimenya niho rero turaturimba yandirimbo bwa bundi Mana warakoze. Rero umuntu ari muri ivyo bihe yosenga agatakambira Imana kugira ngo imuhe inkomezi zijanye n'ivyo bihe na rimwe, akagabanya imyidogo, akarondera cyane kufatira ku Imana yavuze kwiri kimuha kuyizigira no muri ivyo bihe bitoroshe. Murakoze cyane. Yego. Akaba ari na hano duce dusozera ikiganiro cacu. Mwakoze mwese mwako muragikurikira. Dushimire kandi n'umutumire wacu Asharniye Nizigi yakoze ku muco no ku majambo meza duhejeje kuyaga. Mwagize neza kwitaba ikiganiro cacu. Yego, naje ndabashimiye, ndashimiye Imana yadushoboje. Imana ibakomeze mu gikorwa ciza mukora. Murakoze cyane. Turabashimye mwese mwako muragikurikira. Ubuntu bw'Imana ubane namwe, mugire ibihe byiza. Ufise ikibazo cyane cyo wunganira, telefoni 71 204 197 cyangwa ugakoresha 39 499 619 canke ukadusanga aho dukorera ni mwirorero ya mbere ibaragitiriwe Gerard inimero 27. Twuzuye n'abantu bose tubana amahoro. Ico cyari ikiganiro twuzure na bose mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba ugomba kutubaza canke kutwunganira twandikira uti twuzure na bose, agasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura, canke udutera kamo kuri 24 26 57. Imana iguhezagire.